Iseke Filme. Akurikire ba Capro Center aho muherereye hose nizere ko mumeze neza. Abyo tumeze neza bisaba kwihangana kuko nta isi n'ikimera ibintu birakurakuranwa nkuko natwe mu mwanya ibintu bitaba bimeze neza, ariko ivyo ntibitubuza gukora akazi. Ni mu masaha ya kare ahantu mpuriye na bamwe mu banyamuryango ba Capro Center, ariko cyane mu gisata ca Iseke Films. Ku ruhande ndamubona bwana manager, abantu bashobora kubona ibintu bakibaza ngo ni biki, ni igice cy'imbe muri uno mwanya. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarane n'ababaye. Ni Capro Center biciye mu gisata ca Iseke Film, twifadikanije n'uwo dusanzwe dukorana yitwa Delicia. Tugiye kumuba hafi mu gushingurana iteka umuvyeyi wiwe aheruka kubura atansa. Kundi wale turi kumwe n'umukinyi wo muri Iseke ni Iva, ariko kandi n'umwe n'umundi mu bantu bari muri team. Ibihe nkibi biraheza bikakwigisha ikiga bwana Iva. Muvandimwe rero urabizi, nazi wewe twabiganiye na kenshi tuvuga ati ibintu by'amakamera tubyihoze, ariko nkuko twabyumvikanye twasanze niya ntumbero nyene yo kwigisha, si kwamamaza, si kwereka ko turi intwari, ariko dushigikiye ko abantu babandanya kubana. Nico gituma natwe dutegerezwa kuba nk'umuvukanyi, ndanahamagara n'abandi kurushiriza kwerekana urukundo biciye muri iyo sansi. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Umuhorana amahoro y'Umukama ahorane nawe. Bavuganye mu nkuru nziza, Yezu Kristo niwe aturemesha atubwira ati munyegere mwebwe mwese muremerewe murushe, nanjye nzobaruhurira. Umutima niwo utuzanye, uwo tuje tuzanya mbere mu kwiganira Imana ibituremereye, amaganya dufise muri iki gihe twabuze umukunzi wacu Karine Ndayishimiye. Dusabe Mukama nyene ubuzima, umusavyi wawe Karine Ndayishimiye yavuye kuri iyi si yahorako, niko dusigaye mu maganya, ariko dufashe tuze twame tumwibukana umutima n'umwizero uko natwe uriko uradutegurira ubuzima buzokwama mu bwami bwawe. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Umukama we muco w'abashengeye amahoro, natubere urumuri mu nzira y'amahoro.
igifu cyangwa ubuzima bwacu ko wabije ubuzima busubirije abashaka kubona twagize umukiza n'ingarayo yo mpamvu y'ingo Uyoboye abashobozi ndetse n'ibyo Gracias.
Convinzione della giornata di quando Twisti che entrano e cosa sostituiscono per essi. Resta che si è rispettata e amata e la verità. Amen.
ahejeje icyo gice cya mbere cy'amashuri yisumbuye yaciye abandanyiriza muri ise Kayanza ku ishuri nderabigisha ise Kayanza gushika muri 2001 niho cyaronka papuro umuha uburenganzira bwo kujya kuba umwigisha murezi muri 2002 gushika 2004 ikiraba mwisha murezi kuri shita ya Nyarucyama muri 2005 acaba mwisha murezi Buhorwa shita ya Buhorwa yakoze umwaka umwe 2006 gushika Imana Muhamagare yakoreye yabaye mwisha murezi kwibuke ya mbere gushika Imana Muhamagare akaba yagize kwibatse kwiwe mu mwaka wa 2005 isize abana bane imutandukanye afise abana batatu n'umukobwa umwe rero mu byamuranze ku kazi ubuvuga ntitwabimara gusa ari umwishamurezi umubyeyi yakunda ubu yashaka urukundo agashaka n'ubwumvikane kuvyerekeye imirimo nayo yarangura yarashaka yuko ibintu bikura kandi ubumenyi kandi atibagiye n'indero bine muvandimwe bamana natwe ibyo twakoranye ibyo twayaze nibyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika nawe mukama Yezu niwe tweza kw'amaso muri iki gihe turazi kuri iwacu tukaba bawe nuze dusangire umubabaro uheze uturemeshe nk'uko waremesheje abo mwagendana ukiri ku isi. Mana yacu twakire muri ubwo buninahazwa iwacu Karine Ndayishimiye aburuhukiremo imyaka yose.
uce tumusezerera Aloyse famille Ndayishimiye Jules Ndayishimiye Richard kurikire famille niyo muri Thierry akurikire abavukanyi ba Gitera akurikire abakuru ba Romeji
iseke filime. ako kajambo n'akajambo kamwe gusa, n'akajambo ko gukengurukira umwe wese muri mwebwe yashitse ngaha kudufasha iki gikorwa cy'iteka turejeje gukorera hano. Ahasigaye ibindi nibaza ko tuza kubiganira mu migirwa ikurikira ija kubera mu nzu y'inama ya Paruwase Bukeye. Murakoze cyane. Bamwe dusaba umukama aturinde kubaho umenga tubaho ducuritse imitima n'ubwenge. Kuva kera umuntu yamye yumva yuko afise yava agategerezwa kugira iyaja, kuko kandi afise igituma ngenda. Uwamugira uko kuri k'ubuzima bwiwe akamugira inzira, azokwigera atoterwa, azozukana nawe imyaka idahera. Turakwirukira muduhagarikire ubukene bwacu, tugaye ibisabisho vyacu, nyamara udukize imisi yose amagorwa yose, niwe mubikira bw'imbazo nyaguhezagirwa. Mukama wacu Yezu Kristo, umwana w'Imana nzima, w'Imana yacu, ukaba umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu, we watsinze urupfu mu gupfa no mu kuzuka kwawe, turagusavye rero kubw'intsinzi yawe mu gupfa no kuzuka kwawe, udukureko igitambara c'urupfu, ukize umuntu wese mw'izina ry'umuntu bari ngaha ingoyi z'urupfu zose, umunuko w'urupfu, akabika urupfu kanagakwegana n'ibicumuro bigoye mu buzima bwacu. Kuri uyu munsi dushinguye Karine Ndayishimiye, Mukama wacu Yezu Kristo, turagusaba iyo nema yo gupfa neza ngo dutangure kuyigenderamwo mu buzima bwacu uyu munsi. Udukize kugendera mu mwijima w'isi, udukingire kurahurwa umutima no gutwarwa umutima n'ivy'isi, utwuzuze mu rukundo rwawe, twame dukayanganamwo kwemera, twamana ingoga zidatsindwa zo kwizigira, mu kwama tugendera mu neza yose ikomoka iwawe. Mukama wacu Yezu Kristo, ni wowe umenya amayira y'ubuzima bw'umuntu, ni wowe umenya ibiba mu mutima w'umuntu. Umukama Imana abahezagire, abaherekeze, abazigame, abakingire, ahagarikire intambuko z'ubuzima bwanyu bwose, azabashikane mu buzima budahera, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Akurikire famille Iseke filime. Abakunzi ba industry muri rusangi, ni ibihe bitoroshe tuba turimo nk'uko twakomeje kubibabwira, zaduhagurukanye mu gisagara ca Bujumbura kugera mu ntara nziza ya Muramvya. Biba bigoye kuyagisha umuntu nk'uyu mu bihe arimo, ariko nakunze uburyo Imana yabanye nawe, akaba ari n'umukobwa ari song ubona yuko yiyakiriye. Ni urugendo runini rw'ubuzima, umuvugabutumwa yavuze ati tubashoboza kuvyakira uko biba bimeze, nta kundi kubera ko twese aba ariyo nzira. Ni ibintu binini cyane, ariko burya umuntu ikintu cyose kiba kimusigira icigo. Ibintu bino bigoye ikihe cigo? Ibihe nka bino bimaye icigo yuko umuntu akiri ku isi niyo kwijajara, umuntu akiri ku isi yo kwiyegereza Imana, ntijajare kubw'ikintu icyo ari cyo cyose, kuko impamvu ndiko ndavuga ni uko mama jewe
mama uretse imyaka hafi 3 yaragwaye iyindi myaka yose yari umumama akomeye anonotse akerebutse noneho mwavyumvise jewe mu mutwe wanje ntihariye yuko uyu munsi ku myaka mfise ko mama wanje uyu munsi yoba atakiri impande yanje so umwe wese yame yiteguye umwe wese yame yiteguye yame yiga kwibako yame yiga kuba umuntu mukuru kuko aha kwisi si wacu. Delicia abatamuzi ni umukinnyi wa filime yumva twari twageze hano wibutse abantu uri umwana wa kangahe mu muryango? Jewe ndi umwana mukuru w'ifura ndi umukobwa umwe mvukana n'abahungu 3 batoye banje birumvikana rero bitoroshe abantu benshi baze kubashigikira nk'ibisanzwe ariko umuryango ubayemo wa films yaba Isake Films Diko Entertainment yari ngaha wavyakiriye gute? Sana kuri Imana ibahezagira Imana ibampezagirire Imana ibampembere nukuri nta kindi mfise novuga wow Imana ibandanye kugufasha mu bihe urimo kandi gukomeza cyane murakoze ndiko akurikire amisi urukeye